Ona munsi twabukereye twaje. Israel ndirimbo urayizi? Ya ndirimbo Hassan urayizi? Sinchibuka ingene nabaho yo. Igihe nari bwakumenye. Asana ukanura kabonye? Ya. Vichou yicara aho wicaye kugira ngo abantu bamubone neza banamwumve. Sinchibuka ingene nabaho igihe ntari bwakumenye mama we ibihe bibi nanyuzemwo igihe tutari bwamenyane yo urukundo rwawe guzuye karaoke ibuke muri Buja FM Amipro yabaye Vichou Hassan Israel abasan Hassan yes iyo umuntu yagoze ibintu byiza mureke Hassan tinya umuntu akora album na Israel toto moya hakuna sans collabo album ikagenda embargo Hassan Israel tinya umuntu agukubita indirimbo yaduga kuri stage ntibanamusabe n'abantu kwa Samatoroshi bakaba yakije history tumetoka mbali sikiliza history uzotinya umuntu acuraranga karirimba en même temps yabakubise ngo Nyabugete yabakubise guitar abantu baravuga ati none n'abahagaraduga jeno na nibere n'abahagaraduga aramukubita mukayanza ho byari ibintu kandi yaraza avuye Igitega abanyagitega yarabahaye show idasanzwe ahantu bita ku Ngoma bar. Hassan tinya umuntu ntibazokubesha twese aho tugeze uno munsi turazi neza yuko nimba hari ikintu cambere kiryoshe ku muntu w'umu artiste CV ikomeye no guhura nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu biranezereza iyo uhuye nanye n'icubahiro ukaririmba indirimbo ukabona ko ari karanayiririmba Imana yifatanirije ntawe ushobora kugitandukanya kwisi hari abakobwa benshi beza hajye Nyabugete ukeye baci bafata lendi baci bagenda Igitega barara ko ahubwo batanguye Igitega mardi byari birori menga bari bafite gahunda ya mardi ibintu byo muri OB ahubwo bari bafite igiteramo ku munsi wa kabiri n'Igitega mardi yari afite igiteramo bibiri Igitega ku munsi wa gatatu no ku munsi wa kabiri se ku munsi tunahiziko ku munsi wa kabiri bagikoreye Muzungu oya bajya man the fight bari ku rutonde rudasanzwe na discipline lendi baraye Igitega reka ndagwakaroje babitegurire bijya bintu vya obere vyitabiriwe n'umukuru w'igihugu do sinarinzi yuko akunda umuziki ariko naratangaye kubona afise album yose ya Vichou muri telefone dukorana yose ya ndirimbo nakwisanzemwo nasanze dodo ariko arayiririmba Vichou ari bakoma ndavuga ati dodo nawe warashikiriwe ndavuga ati virisi yarashitse tu urabona umuntu bamuteye urusinge harimo umuti umuntu acakira gwaye indirimbo za Vichou no mutu tuzite pharmacy tuzite na dawati pharmacy de fight zirakugwaza zikagukiza Angelina the hit song virisi yanse kuva mu bantu covid yaragira agenda mbwa Angelina iguma yinwengetera no mu mitsi Angelina ama we saka kuvyu ngo nkubwire uwanje nari kugukunda birenze yo nahora nkubona uva iwanyu
n'abajama bose tugata umutwe banyeretse akajama kakwitera n'ukuntu nakwemera numva umutima wenda guturika Angelina oya Angelina sinshaka kuvyumva yeah Angelina urabizi ugo ngukunda oya niwo binkora sawa nasikia ko kajama ngo ya kagufi kamwite kama eboyebo kugaca wumigwa ninge numwemera Ningere yamwemera Vichou love uruvyo nyandiko honyene karibu sana you know lyrics y'abantu bakewe kaye ridapfa Israel reka tumuhe ikaze karibu sana yes ami pro ndakora mukije Israel Hassan n'abariko baradukurikirana bose ndabwira ni Vichou love yes I ni miyakazi Ingiz Arumuni yambwiye ati Vichou niyaza unkundire kino kibazo ukigira icambere abari cumubaza yambwiye ndamubaza Vichou ati ukora gute kugira ngo uburuhe nibugaragare kuko ibiteramo ni vyinshi kandi bikurikirana kuri Vichou love ariko performance ziwe zikaguma ziri ku rwego rwo hejuru cyo kibazo kiratwengeje kubera ko none ko nimba ntari umurimyi mwe muramaze kubona umurimyi yarushe Hassan ya mipro na Israel munyishure mwe muramaze kubona umurimyi yarushe nibikunda sasa naho mumizije rega niko bigomba kugenda ko ntari umurimyi nkaba ndi umuririmbyi ngomba kugakora gushika kabisa nzoruhuka ninagenda hahandi handi aturindiriye twese hahandi uzi yuko Israel uzoraba abaririmbyi bagira kenshi amakaraoke cyangwa baririmba music live yakoze ama event menshi harakunze kuboneka uburuhe mwijwi ariko uzorabe Vichou ijwi ryamari ryarindi du début à la fin onukiga Vichou ufungura iki nta kimwe bijya bose bafungura ivyo raho fungura yego gusa ico nirinda no kunywa ibintu bikanye hajya Vichou afise imisi ngaharuka mu nzwi oya nta munsi numwe je novuga ngo naruhuka kubera igihe cyose akazi kabonekeye je travaille niko bimeze kubera ngerageje kuraba Vichou ibiteramo agira karaoke agira na munsi cyangwa cumi na munsi kubera n'umunsi wo kuruka mvuga ko biba ari mardi abari ma repetition lendi uri muri repetition mba ni mu repetition kano ngaho lendi hari n'igihe lendi usanga afise akazi dili kipatikana anasonga kama kawaida umubisanzwe Vichou mamukwiye kumwita nziga amasabo Viane Munyakazi love uramubatije yo Munyakazi love merci beaucoup Hassan n'abaririmbyi bake bo bishobora bisaba kuba uri discipline ku buryo budasanzwe na kintu cyanyereje ku munsi w'ejo nyene Kidumu Kibido avuga ati mu baririmbyi je nemera ngambwe cy'u Burundi ntiyabivuye ngambwe CONEXION yabivuze ku munsi w'ejo ati Vichou nukuri abagwiza atunga nukuri ifoko mumukorerako mugakorana na Vichou yarabivugiya yabivuze ku munsi w'ejo ati yarakubise gitari ndamuraba arakubita show ya oya Burundi bufise tala mwabagabo Burundi bufise tala si jewe hari abandi bana nk'ubu akarorero ndafise umwishwa w'iwanje avuza batterie avuza guitare avuza piano akanaririmba aracari muto ariko araza nawe aracari muto ari kwishura mugabo nko muri vacances azoba yaje le 16 azoba ari i Bujumbura ababizi kuri Saint Michel iyo yaje ni wavuza na batterie mwisengero ababizi kandi muri foyer de charité le 31 umwaka uheze yarakesheje ariko aravuza batterie abantu bose barumiko umva ko Burundi bufise talent donc sinzi nyene Imana yaratanze ingabirano ku Barundi umuntu yigeze kuvuga ati burya muri East Africa Uburundi burakomeye turakomeye ahubwo nibaza ko tutazi ikirezi dufise ko cera iyo tuba tubizi nibaza ko East Africa ntaho caruka kabisa Vichou yes biragoye kwitwa uwa mbere ariko maze kuba uwa mbere
biranagoye kuguma muri mu kibanza ca mbere kabisa ako kantu niko ariko no munsi nubashaka kumenya wibaza yuko ari kubera ikuno munsi imyaka myinshi imyaka izikagenda Vichou akaguma ari uwa mbere muri music live mu Burundi ndetse n'abaririmbyi b'abanyamahanga iyo baze hano bagasigara baravuga yuko uri mukali wa live music no muri East Africa. Bon, nibaza ko ubwa mbere hari ico mwariko muravuga gikomeye cyane, discipline. Ico kintu kirakomeye. Discipline ni kintu kirakubuza ama success d'abord. Discipline irakubuza success. Mwari mubizi? Kuko success igomba gutwara mu bajama, success igomba gutwara kuboregwa, success igomba gutwara donc ahantu hose hashoboka abakoraniye abantu. Mugiye ufise discipline uramenye uti mukanya bambwiye ko ntegerezwa kuja muhira kuryama isaha imwe hama iyindi saha nza kuba ndi ku kazi. Utabikoze uko ni handi usanga wacerewe. Mwebwe mwatubwiye ko ikiganiro gitangura saa 9. Je saa 9 iburi ngahe nari hano kabisa. Donc ahantu hose ikintu cyose mu vyo ukora byose discipline nico kintu ca mbere kiza imbere. Iyo wabikoze neza bica bishoboka. Gikurikira hariho kumenya mbega aka kazi kanje mfise karashobora kuzontunga, nimba kazontunga noshobora kuguma gute au top kugira ngo gashobore kuguma arakazi abantu bose banyirukira, abantu bose bumva yuko ninababwira ko bamamahera angana gutya bayama batangoye canke nubwo baza kungora biza kurangira twumvikanye. Urumva? Shushira muri ni cya gatatu gusenga ukamenya ko Imana ibaho, sivyo? Ugakora nyine uzi ko Imana ibaho binakenewe rimwe na rimwe ugashiramwe n'akaririmbo k'Imana kugira ngo nayo bon sakaririmbo k'Imana ariko nako kuyitazira no kuyishimira kuko sinibaza ko dushobora kuronka ivyo twoha Imana mu gihe yadutije umwuka nk'uyu ku buntu. Mugabo iyo uvyibutse ukayishimira biba ari vyiza cyane. Kuba generation zose zizi indirimbo zawe kandi zizikunda hari ico bifasha Vichou canke hari ico Vichou yakoze kugira ngo ashobore kwigarurira public za generation zose bitandukanye n'abandi usanga no muririmbyi wa generation imwe. Bon, nibaza ko nico kiragaruka kuri discipline. Uranamenye ati mbega ngomba nkora iki? Sinzi ko muvyibuka mu myaka iheze baguma bavuga ngo urabona Vichou yasubiye inyuma vyanse vyanka gute. Imana yaramahingabirano hari ikintu kidakunda. Imana yaraguhayingabirano hari ikintu naho hoza nde. Imana itarakura kukuboko ntibishoboka. Benshi baravuga ngo Vichou yagiye. Mugabo ngira muri ko murabibona nibaza ko ndi mu baririmbyi babiri bambere baronka amashow menshi muri kino gihugu cy'u Burundi. Sivyo? Ayo mashow ntushobora kuyaronka utigaruriye iyo mitima nyene ya mipro ariko aravuga utafashe izo generation zose ngo zirabe uko je namambwira abantu kira generation yose ije je burya ndayigako nuko abantu benshi batabimenya kira generation yose ije je ndayigako ndi mu bantu bazi no gukurikirana indirimbo nyinshi cyane z'abarundi. Ndaguhaye telefone yanje hariho playlist nagize y'abarundi gusa tayindi nukuvuga n'akaririmbo gasohotse ngira kuba ndagakunze gusa kaba kinjiye muri telefone yanje. Urumva? Yes. Nukugira ngo urumviriza mbega uyu yaririmbye gutya kubera iki? Ni generation. Mbega uyu yaririmbye gutya kubera iki? Isiri kiragenda okay. None nanje kugira ngo mbandanye gufata ya mitima y'abakera ni yabubu ni yabazoza. No bigira gute? Ucokoresha rero ubwenge ukaraba aho uvuye aho ugeze ni yugiruke. Basi. Yes, maze gukora byinshi cyane muziki mu Burundi ndetse washo kuvuga ko mu biteramo bikomeye ngambwe cy'u Burundi burimo Vichou ya kwezi korengana Vichou adakoze igiteramo gikomeye. Ndashaka kumenya abari nyuma yawe nk'abaririmbyi ni giki ko bafasha kugira nabone bazogwame ku rwego nyene Vichou ariko gushika ino saha. Urakoze cyane Hassan. Biragoye gufasha abantu sindababesha. Biragoye gufasha abantu turinjira no mu bintu by'abamuziki. Burya abamuziki nibo bantu bambere bagoye umuziki urimo amashetani. Tugiye kuza turatangura kuvugisha kuri kuko hari abantu je nagiye gutahura igituma aba babosi canke abagwiza tunga usanga bavuga ngo abamuziki muzopfa nk'imbwa. Abamuziki ntibagira aho bahagaze. Nyine urasanga umuntu umengo ni gitambambuga wa mwana mutoya kukumba hasi kandi ari umuntu akuze. Nibo bamuziki. Umumuziki no munsi abari hano sivyo? Wamuhanura uti wowe wamuhunguwe reka tugende gutya ngo mimi nabusongesha tu leo ebana zaki akizipata basi anaenda
sawa ugasanga umumisi yambwiye bana reka dukore ejo hazoboneka vyiza ngo hapana chese ndi hiyo bana nipe zangu tumalizane mimi niende ugasanga umumisi ariko arahemuka kubera 5000 10000 francs 15000 dutangure kuzo turabivuga kuko nimba mubona amabenda asambuka yandi yiyubaka yandi vyanka abandi bigenda ugasanga hari ibintu bitameze neza harimo kutaba donc kuba babidahaga niko no kivuga kudasimiswa nabikuronka ugasanga uri kushaka kuja kurondera vyinshi ari migani ba sokuru kera baca kazamva ngo ngwina nkunda kujya ngo yari igifyera kimumayinitama ngo impene yari hanze inka ngo yicira pazuka uravyumva ivyo byose nibaza ko nabo babibamwo mugabo ntivyari bwigaragaze nkuko ubu vraiment urabona ko birababaje cyane abana b'abarundi bafise talent mugabo kubera success y'umunota umwe canke ibiri abayumva umenga asumba abantu bose birababaje kabisa ariko umuntu yokora gute kugira ngo success ntishobore kumuboreza hamace tumubona umwanya muto bitandukanye nawe no munsi imyaka myinshi muri music industry ariko success tigeze iboreza sinari bwaheze kwa Sanego kugira ngo ofete yambagije ati uri gukora iki kugira ngo abari nyuma yawe sinsiba guhanura ndafise band nkoresha irahindagurika bamwe ngo Vichou ntahemba abandi ngo Vichou ntagira ibiki mugabo je naranarije nsanga abamizije ntibashaka umuntu abategeka donc ntibashaka amategeko abamizije ntibashaka amategeko nico gituma usanga kenshi bigira ngangare ava muri band agasimbira mu yindi akirukanga akagira ibi ntashaka ko umushira kw'igitutu ngo muje kuri niveau imwe kuri ya systeme rero ya san je ico ngira ndahanura abo bishoboka nama nahanuye sinsiba kubahanura mugabo urasanga nubu ntibumva ariko nyene tuzobandanya kuvuga peut-être ko hariho bamwe bazovyumva nabandi batazovyumva ariko kuvyukuri nta kintu nakimwe umuntu ashobora gukora cyambere atari guhanura no kumenya wewe mutoya ukiri hasi canke uronse umuriyoni w'amaviews uri sure ko yaronse biciye mu muco ayo masuksuronse no munsi uri sure ko uzoyagumana cabugufi rero bwa mbere umviriza abagukurira umviriza impanuro ugende bukebuke turagerageza kubikora ariko benshi ntibavyumva nico gituma uzosanga Vichou abantu bashavura ngo yamaronka amasho yamagira ibiki no kubera ko numviriza ubwa mbere je ndumviriza abantu sinzi ko nabivugiye hano nyene mu kiganiro nababwiye nti je ujya ndakunda umuntu ampa impanuro ambwira ikosa par rapport y'umuntu aza kumbwira ibintu byiza vyiwanje nkunda umuntu ambwira ikosa muri rijya kosa niho nza gufatira mvuga nti nimba yambwiye ko ari kosa nanje nanarize nk'umunyabwenge afise donc nk'umuntu Imana yaremanye ubwenge nsanze ari kosa iki kintu foko ndagiye no kumviriza rero abadukurira ushobora no kumviriza ushobora kumviriza mutonya wawe akaguha impanuro gusumba umuntu akuze mwari mubizi cyane kuri rero ni kuvuga ukuze kuvuga ukuzi no kuvuga urumviriza abato ukumviriza n'abakuru hama nawe ukabalansa nk'umuntu Imana yahaye ubwenge me nk'ubu murazi ko nkejo jewe bijya mwariko muravuga vy'amakonsere konsere ariko beri Gitega ya mardi yabereye Bujumbura ariko imbere ya nyene icubahiro Vichou akitaba muri OBR akavuza umuziki Vichou akabwira abantu mukoma amashi nyene icubahiro akabuwa mbere ejo cyarasubiriye nari umu invité spécial mu bategetsi mu babosi nabonye no mu nama indirimbo zariko ziravuzwa yes donc urazi bakaguhamagara ku ndirimbo imwe gusa spécial turirimbira indirimbo imwe hama wibandaniriza uhabwa icawe unaenea kabisa urumva muri OBR abantu benshi bibaza ko ari gutanga amakuru sivyo mugabo manager wanje sinzi umuntu bahuye hamwe ati je ngiye kwishyuza OBR ati we warasaze wowe wishyuza OBR canke OBR ni kwishyuza urumva ubu dushime yuko hari abantu bariko baratahura ibintu urumva manager agiye kwishyuza muri OBR ati ye we warasaze OBR ni abantu kwishyuza abanyagihugu uri mu bikarito numva ashaka kumenya iyo ndirimbo wa performance mama shaka kumenya umuntu yego vrem oya namazi bibaza ngo ni ibintu byatari niririmbiye Burundi
nzogusa ziraruvuza Burundi nkorose birenze Burundi nyene icubahiro agacaririmba n'amashaka yakoma mu nyuma nari muinvite ku ndirimbo imwe babona vyaryoshe imbere y'ikorero nyene icubahiro avuga ijambo baca barasubira bavuga bati oye Vichou nagaruke imbere ko yakire nyene icubahiro amuririmbira akaririmba wow candaririmba ubuzima ikimana ifatanirije ibintu bibabigize inzira gutyo abantu ngo Vichou ngo akoresha uburozi mwabantu mwe dukore fanye kazi umuziki urariha muri The Fighter Production ibintu bimeze neza mwe nk'umurazi ko twe turatanga ikori ushima dutanga n'ikori mwe sinzi ko muzi bujya mu mashini obere yatanze nkabujya muri The Fighter twarabuguze oya tumeze neza twe turi tayari umuntu aje kureba muri studio facture nta n'ikibazo na kimwe budufise turabuvize bujya mu mashini no kugira ngo abamizishe bumve yuko nabo hari cyo natwe dutegerezwa guterera niho dushobora kugira ijambo nozoza kuririmba ejo ngo bagwamahera nawe yisangize nawe kubera ikirego uri umurundi utegerezwa gutanga ikori niko bimeze nuko bimeze reka rero twigarukire ku giteramo nyezina ari naco cazanye Vichou Love hano muri Hit Connection kuri Buja FM. Vichou agiye kugaragara ku munsi wa gatanu kuri Zion Beach ariko asana Israel kandi abatera gakura bana kubera contract zamaze kuba nyinshi muri The Fighter ubu nafamba zigagenda bakamugirira massage yo ku kuboko kubera gusinya cyane signature zaramaze kuba nyinshi yaraguze na kagano karura amahera kajya kuva kera yakosaye akagina mu muduga iciza cha The Fighter uno munsi famba musana guhura dili shobora kukuvu nkuko Vichou arabivuze Israel ubu Vichou arabivuze yuko ejo idilindi yaciye yubuka baheje guperforming ya mbere usiko bica bigenda mu muduga ibintu byose barabigenda nibidodo harakubwira ati ikidodo kiba gihari nife baba yifise byose Sanya nawe ukavuga uti biro irahari dusinire muri biro baragutwara muri The Fighter ari umusekreteri nubwo famba batahari baramurungika uwo muntu mu biro akamwakira mu biro vya The Fighter akamwakira bakavugana ivyo bavuganye na famba bagasinya erega ngo umunsi umwe hari company ikomeye ya telefone mutama famba ngira ati famba hari diri dushaka guha Vichou arababwira ati nta kibazo mugende kuri biro secretary arahari araza gutora ikintu cyose ariko namwe baraza kubaha resi n'ikidodo kiriko company bazani blague mutiste kuri The Fighter babona ikintu cyose kiri tayari baheje gutanga byose babakubise namwe n'ibidodo byose famba cara ba telefone ati tayari akazi kamaze gutangura reka dukore rero akazi kawugahaye agaciro n'agateka n'abantu mukorana baraheza bakagaha agaciro n'agateka Vichou ku munsi wa gatanu muri so imwe na Prince Daju kuri Zion Beach imyiteguro muri The Fighter imeze gute bon nibaza ko bwanke guca tubutemaguza umuhoro ico ni cyambere sivyo Vichou muramuzi sijya mbere aperforminga n'abaririmbyi international aramaze guperforminga na Sauti Sol aramaze guperforminga na Kofi Diamond Fali Pupa ni benshi ba DJ dibande donc nitwa badondagura nituza kubaheza sivyo Daju rero aje yongera ku bandi ivyo twakoze mu myaka 2-3 iheze nimba hari umuntu yatwizeye no munsi nuko hari ico azi ko dushoboye yanabonye ico no babwira cyo nuko imyiteguro twe yaraheze nane ko twama dukora imyiteguro yaraheze turindira impuzu ushike ahubwo n'ubu bashaka baduhamagare tuje kugira sound check muri tayari icyo twigira kuyijyamira twirukire turindira isaha gusa hama tubaho umuziki batarabona batarumva ega none ivyo murabikekeranya mukali wa live amaze kuba mukali wa live bizigura ngo araza kuvuza umuziki uraza kumva Daju avuga ati uyu mujama mu mumpenda mutwara nanje je namwe ati reka hari yuba ntatanganyika iriyo ingo ahubwo we ngaha niko bimeze turi tayari rero abantu ahubwo baze ku bwinshi Vichou na bandi tumeze neza cyane sindababesha ubu turakomeye neza cyane ndi tayari kuvuza umuziki umwe bane mwe abantu bavuga ngo wari karashikutsa ngo yareka utazoza ntambaze azobibonere kuri video ngo ngo bwabundi nani vyari bikaze ni jambo rimwe rero uzomudajura
canke azokubishura oya ntanshoboye reka Israel ngaso aho kantu ubuze nagaki azondajura canke azokubishura oya ntivyoshoboka reka duhuriye kuri stage Vichou jewe vraiment genda kwemereza zoza kukuraba kandi kubera wewe uzorabe show yiwanje ariko rero kandi Vichou sinzi ko amaze kubona mu biteramo Israel ntamenyego ashobora gusika ku giteramo kuri stage akagukubita no stop kuva umunota wa mbere gusika umunota wa nyuma kandi uticaye uhagurutse amipro uri buki Gitega show na aha nivyo nashavuki amipro twari kumwe Gitega ahantu ndakubita bona ninje kuri stage nimba ari 4 n'iminota mva yo saa 8 ngo mugabo aca ngo amunda ngo ni sawa je ni sawa ngumeze neza je ni sawa ngo sha ibintu sinabibona kabisa abasata tukana damu numwe yicaye cyangwa Bruce Melody bari kuri Lennox anniversaire ya Lennox ajya kwa Bruce Melody bamaye iminota 20 hajibona nakoze ajya jemba nzondetse ariko ni wakoze waragira ajya nta show yagize gabishi oya mwe mwarabonye show yiwe yasi show iminota 20 atari sohama ukava kuri stage banavuga ati Vichou ahubwo nasubire manager wa Bruce Melody akavuga ati ndakenewe no muririmbyi oya ajya twe tuba dusondetse public warazi bagwaye nk'iminota 40 ivyo nateguye hajya nagize irobo yazo akarobo k'ivyo nari nateguye hajya muganda ndavuga nti reka ndabice mu ncamake bivanye n'umwanya baduhaye hajyo bampa iminota 40 niho mwari kubibona ariyo nabari gutaha bataririmbye hajya ariko amatwa asubira ngo kuri Zion Beach umwanya uzoba ufise ukwiye emwe jewe nama nabivuze bivanye n'umwanya umpaye uko umwanya umpaye niko ndawukoresha sinzi ko mwibuka show twigeze gukora na Diamond kuri Zion Beach bampaye umwanya mu nyuma sinzi ibintu vyabaye bavuga ati bandanya ambwiye ati bandanya mwarabonye ivyabaye abantu muri VIP baguze amatike y'amamiliyoni baci bahagarara ku mameza ati none umuhungu ntaruha bimeze gute nanje nduruka ahubwo nza kubasanga iyo bari bica bigenda neza niyi show rero mwitege ko Vichou agomba ko ribara nituko tubasozera umwaka muzombarira ko iyi show itazoba ari yambe ariko Vichou kuri ku ndirimbo nyinshi ufise ku ma album umaze gusohora uno munsi umuntu ashobora kwibaza niza indirimbo Vichou agiye guperforminga kuri Zion Beach ku munsi wa gatanu playlist wamaze kuyitegura tumenyereye muri kino gihe muri management ya The Fighter Production mu musigiye mu posta indirimbo muza kuririmba niko mugiye kubigenza canke uno munsi hari ico mutubiki ofete bivanye no kuntu abantu bakunda indirimbo ugutandukanye sivyo twasanze kugira playlist ni vyiza ariko hari indirimbo usanga abantu bagusavye itari muri playlist cha turavuga ati rero ubu tuzogira playlist direct turi kuri stage hanyuma indirimbo abantu basavye kubera zose tuba turi tayari indirimbo abantu basavye tujya tuyitabura tuyishiraho aho nyene atavyo vuga ngo oya ngo iyi niri muri program tujya tuyishiramwe tuyivuza kuko tuba turiko tuvugiriza bari abantu nyene iyi ndirimbo bazosaba maze kuja ahantu ari Nyabugete kwa Mungu Angelina nayiririmbye inshuro 4 yego iyi nkayiheza nkabandanye izindi ndirimbo ngoya ngo subiramwo Angelina nk'abantu mwe Angelina havi ngo subiramwo nkaca ndayisubiramo n'ubu rero je mba nkorera abantu novuga icyo umuntu ansavye nico nkora iyo playlist rero dushobora kuyipanga twebwe no munsi ugasanga abantu nabo bashaka izindi izo bazonsaba je nizo nzoririmba kuko mfize indirimbo nyinshi nibaza yuko nubwo bumpaye amasahane nshobora kuyaririmba atawundi muntu anciriyemo kandi nkaheza neza bimeze neza ndiko ndumva kuri Zion Beach muri show ya Daju VIP rero izo ari show na show kuko urumva yuko script ya Friends of Farm Stereo kuri indirimbo ya mugenzi wiwe sizokora oya haje umwese azo performing indirimbo zi zabikaze cyane Vichou yes uzoba tabure ubadajure turakwizeye oya je turakwizeye umuntu yanshize muri show yarakoze kandi ko yarayinshize ntazorogreta ico ndakizi a 100% mbere azo ari show ya nyuma ya Vichou ndizera ko azo kubita show imeze neza cyane rangiza umwaka oya si show ya nyuma oya amatwa nsumira hari izindi show nimba ari zine nimba ari zitanu avanye ku mwaka uhera uva ko Vichou aguma mu bintu bimeze neza cyane ariko abantu baze Lowiti mwa abantu mwe Lowiti je nifuza ko dukura amashati tumeze neza ico kintu naco nari bwakora
banshaka tuzogikora nari show ya VIP ega VIP iraryoherwa cyane siko murabibona kandi bise n'amafaranga bavize amafaranga yego yasuka kadutera amafaranga hejuru kuri stage bigende neza Asana na Israel Vichou afise umugambi wo gurira kuri stage n'umuntu yise munyamahanga akabwira ati Burundi hari impano yes imbere yuko turangiza reka twakira abanywanyi batatu ku murongo wa telefone ariko mwavyumvise mkali wa live music East Africa azori kuri Zion Beach ku munsi wa gatanu muze mumusigikire muze muri benshi umunywanyi wa mbere ku murongo wa telefone allo Vichou ni sawa cyane ndamukiriza Israel na Vichou yambu cyane turakuramukije basha awazodo umuziki umeze neza turamuzi kabisa ego cyane muramwizeye bose muta niye ndirimbo yifuza kazoririmba yo ahubwo agenda ashishikije ko akapera ka sorry kande sorry ego ega zo wakoze kabiri iyo ndirimbo ayikuye ariko safi sana asante urazi yaje hari indirimbo ushobora gusanga umuntu atashira mu mutwe cyane ugasanga umunyagihugu wewe ntihari ama message ni menshi ariko turakira abanywanyi babiri gusa kuko Vichou ashaka kuja muri repetition allo oui bro Ambie baba mambo vipi Sultani mnaongea rasa Sultani Musengeleta raha mimi namsikia Vichou namsikia Vichou vipi bro yes man safi sana naambie bro uko sawa niko poa Sultani watabure mimi niko sawa asante sana urazo watabura mwana kabisa Sultani wewe unajua muziki vizuri tuambie Vichou unamchukulia kama mtu gani ni kitu gani ambacho kinatuma leo unampenda sana Vichou kwa kifupi namwambia respect iko sawa ikikuwa nakwenda mwendo wa kidumu ni mtoto na babake asante sana yes Vichou harmony ya savia kapela ya sorry reka tugire ko tutunayimo daddy sorry mommy sorry my family sorry I'm very sorry daddy sorry mommy sorry my family sorry I'm very sorry hari kinda shaka Israel harabi tandukaniye na studio ishwi afise autotune mu muhogo twakira ni munywanyi wa nyuma ku murongo wa telefone allo hello turasima Imana gute cyane sakwe ego ninde tuganira ndiwize kidinga yako muzi ego turi kumwe na Vichou ndamara mukije cyane yangu cyane Ezekiel ni sawa ni sawa kwesa shibata gukunda urakoze cyane turakwemera gose gira amahoro ama sawa andanya wirambira mu byo kora umutama w'amateka twese turambane ego uzoza kumushigikira niwo nzobanebere urakoze cyane yes ngo akaryose nigaherera bagagutezwe igara mwitama wiki wa ntigahora akaryose ntigahora mwitama asante nuko umutwe ngo wifashe kigasana umutwe wifasha gusara ntifasha gusaba kandi ngo umutwe ni wigira inama ako ari ukazi akwarimo gaherera asante ndakibona sindagifata n'igiki igitutu nigaba mwitama none gahorera he insiguro yako kantu uvuga ko ibintu byose umuntu afungura canke biryoshe ntivyama biriho nakuvuga urafungura ngura bizi ko naho biba biryoshe ntibiguma mwitama biragenda yes
niyo mpamvu oya Israel reka raswara yes Vichou fata umwanya utumira abantu ku munsi wa gatanu kuri Zion Beach imbere yuko turangiza umwanya nuwawe. Urakoze cyane Ami Pro Hassan na Israel na Buja FM. Nkuko basanzwe babizi ni Vichou Love mukali wa live music. No batumira rero gose ngo baze Lowit kuri Zion Beach. Nkuko dusanzwe tubikora twakiriye abandi baririmbyi nabivuze abo tumaze kwakira kandi nta munsi numwe abaje bigeze bavuga yuko twa performance kutariko. Ubu rero hari byinshi twize, hari ubundi bumenyi dufise bivanye n'amasho twagiye turakora, hari ubundi bumenyi twadugije ko dushaka gutumira abantu rero igenekerezo ry'umunani baze ku bwinshi kuri Zion Beach. Hama Daju tumureke yuko mu Burundi hariho ibihangange ariko bibuze support vuba cyane bashobora kuronka support bagashika kuri ya level yiwe canke bakanaharenga. Abantu rero baze ku bwinshi badushigikire umuziki mwiza cyane wa mbere ubaho bazowusanga kuri Zion Beach na Vichou Love mukali na Peace and Love kabisa kuri Zion Beach. Ubu tuvugana Mtamasiona reka natwumviriza staff yose iri kirategura kino giteramo ngo bari tayari abantu nka ba Signoline ngo kandi bariteguye ngo stage ubu tuvugana bamaze kuyubaka ibintu ni sawa cyane. ahubwo ushobora ubibutse nawe ko baratwumviriza kwinjira bisabiki oya kwinjira ni 20000 uguze itike imbere yo ku munsi wa gatanu ariko uyiguze ku munsi wa gatanu ni 200000 hama uyiguze ku munsi wa gatanu VIP ni 300000 uyiguze imbere yo ku munsi wa gatanu ni 300000 ariko uyiguze ku munsi wa gatanu ni 400000 ni VIP. Hama VVIP uyiguze imbere yo ku munsi wa gatanu ni 500 ariko uyiguze ku munsi wa gatanu ni 600000. ibiro bizosho bitangura sanga bizotangura saa 10 gusika mu gatondo Zion Beach. Vichou tugushimire cyane. Murakoze cyane namwe ariko reka duhereze kuri kano karirimbo wakoze.